Ndasubiye kubaramutsa mweba anywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho uno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV udutegurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cane cane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cane kandi adahumuriza ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD bari mu byago bikomeye cane, kuko bariko baranyuruzwa umunsi ku munsi kandi bakongera kuboneka ari ibiziga, abandi ntibasubire kuboneka ibiteye inkeke abarundi batari bake, kandi bakabona ko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye ata kindi buriko burakora uretse gusesa amaraso y'abana b'abarundi. Benshi bakemeza ko ibi bintu bikwiye guhagarara hakiri kare, kuko n'ubundi uyu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD benshi barabona neza ko ataho ushobora gushikana Uburundi, kandi benshi bakemeza ko igihugu c'u Burundi kigeze ku mfiro kubera ubuzima buzimvye buhari ndetse n'umutekano wahungabanye ku mpande zose, aho mu gihugu c'u Burundi hama hatorwa ibiziga ku munsi. Ibi byose nyine bikaba byerekana ko umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi udakwiye, kandi bikaba byerekana ko iyi leta Perezida Evariste Ndayishimiye yaje ari mbi cane gusumba n'uwo yasubiririye umuhisi Petero Nkurunziza, mu gihe abarundi batari bake bari biteze ko Perezida Evariste Ndayishimiye aje guhindura ibintu ngaha mu gihugu c'u Burundi. Turaza kubigaruka ko mu idonido ry'amakuru, aho muza kumenya byinshi bitangaje byerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye adashoboye gutwara igihugu c'u Burundi, kandi bikaza byerekana ko byanze bikunze ataho ashobora gushikana igihugu kubera ubwicanyi bukomakomeye buriko buraba mu gihugu c'u Burundi. Turaza no kubabwira ku makuru ahambaye cane kandi adahumuriza ari kuvugwa mu nzego z'igihugu, aho hari umutegetsi wo ku rwego rwo hejuru yaba yamaze kwicwa, ariko amakuru adushikira akavuga ko byaba byakozwe na bagenzi be bari mu butegetsi, mu gihe ku rundi ruhande hari amakuru yemeza ko yaba yishwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ndetse benshi bakanemeza ko ashobora kuba yishwe n'abarwanyi ba Red Tabara bamaze igihe bamaze kuzenguruka igihugu cose c'u Burundi, aho amakuru adushikira ava mu nzego z'umutekano yemeza ko abarwanyi ba Red Tabara atana ahantu na hamwe batari ngaha mu gihugu c'u Burundi, kandi amasoko yacu akemeza ko byanze bikunze intumbero bafise atayindi uretse gukora ibishoboka byose kugira ngo bahungabanye umutekano w'igihugu c'u Burundi, amaze Perezida Evariste Ndayishimiye ave mu nzira, kuko bavuga ko yishe igihugu ku rugero rukomeye cane. Turaza kugaruka kuri uwo mutegetsi wishwe nabi cane, aho amakuru adushikira adahumuriza, kandi hakaba n'abategetsi bagenzi be bariko barategura kwihora ku batavuga rumwe n'ubutegetsi. Navyo nyene muraza kubikurikira mu idonido ry'aya makuru, aho muza kumenya byinshi biteye ubwoba biriko birabera mu gihugu c'u Burundi. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, ico busabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarapyonda kuri sabone pyondaho, kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Amakuru yacu tatangurire ku biriko biravugwa mu ntara ya Ruyigi, aho abarundi bariko baranyuruzwa umwanya ku mwanya. Intara ya Ruyigi iyindi nyankamugayo yaraye inyurujwe muri iyo komine ya Nyabitsinda ni Gahungu Reme. Gahungu Reme w'imyaka 34 aba ku mutumba wa Nyabitsinda, ni ku mugwa mukuru wa komine Nyabitsinda. Asanzwe ariwe arongoye urwaruka rw'inyankamugayo ziyoboka umushingamateka Gatorwasa ku rwego rw'iyo komine. Yanyurujwe mu ijoro ryakeye ku igenekerezo rya 20 ukwezi kwa gatanu 2024 igihe c'isaha 2:45. Iyo saha Gahungu Remesh yari mu rugo iwe, yariko yinjiza udukoresho two mu rugo twakwiriwe hanze, adushira indani mu nzu. Yagiye abona abapolisi n'abandi bambaye isivile bashika iwe, baca baramufata, bace batangura kumukubita, baca bagira ko bamwaka telefoni yiwe gendanwa.
baca batora na telefoni y'umufasha wiwe bubakanye. Abapolisi baciye binjira indani mu nzu barasaka inzu yose, ntaco bahakuye. Baciye baboha Gahungureme baca bamutwara aho bari basize imodoka. Imodoka bajemwo bari bayinyegeje mw'itongo ry'abapfuye, ni munsi y'ahari esi kominare Nyabitsinda. Iyo modoka kandi ni ya yindi nyene yari yafashe Ndayisenga Ezechiel ku murango dubo kabine ifise imparati C051 IT. Iyo modoka ikava gufata Remi yaciye ikamanganira aho nyine ku mugwa mukuru wa komine Nyabitsinda. Ntawamenye neza aho igiye, ariko abanyagihugu bagumye bakurikirana buke buke ku mabarabara asohoka, niho babona ya modoka iva aho ku mugwa mukuru wa komine Nyabitsinda isaha 8 z'ubuca, ifata ibarabara rija ku mugwa mukuru w'intara ya Ruyigi. Gahungureme ninde? Mucamake Gahungureme akiri muto yarabaye umurwanyi muri CNDD-FDD ukiri umuhari urwana, aho yahavuye ahava aca yimukira muri Feneri, aca aguma ari umunywanyi wa Feneri. Nyuma yaho Feneri ihagarikiye intambara, Reme yaciye ataha muhira, aca abandanya amashuri yiwe, yongera abandanya ubunywanyi bw'umugambwe Feneri. Imbere y'uko uhindura zina ukitwa Seneri, yagumye yizewe muri uwo mugambwe. Ubu niwe yararongoye urwaruka rwa Seneri muri iyo komine nk'uko twabivuze hejuru. Gahungureme arubatse, afise umwana umwe. Gushika ubu ubwoba ni bwinshi mu banyagihugu, bafise ubwoba bwinshi ku mutekano w'abo banyagihugu bayoboka umushingamateka Agathon Rwasa baraye bafashwe. Basaba inzego z'Uburundi, polisi gufasha kumenya ico abo banyurujwe bazira n'iyo batwawe, ndetse bagasaba ko na General Evariste Ndayishimiye yabikurikirana, ariko benshi bakavuga ko n'ubundi ibiriko biraba ariyo ntumbero ya CNDD-FDD yo kunyuruza abatavuga rumwe n'ubutegetsi, cane cane abayoboka umushingamateka Agathon Rwasa. Hari abanywanyi bashika muri 2 banyurujwe, ariko bikaboneka neza ko byose byakozwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Uwa kabiri wanyurujwe Ndayisenga Ezechiel w'imyaka 45 aba ku mutumba Mureba, mu kazi ka misi yose ni umufundi w'indimo, abo benshi bita ko nyine bakunze gukurikirana iby'indimo. Iyo nyankamugayo Ndayisenga Ezechiel iyoboka umushingamateka Agathon Rwasa ejo hahise ku igenekerezo rya 20/5/2024 yararamutse aja mu nama y'iby'akazi bakora na bagenzi wiwe b'abafundi b'indimo. Inama yabereye ku mugwa mukuru wa komine Nyabitsinda. Barakoze inama irahera isaha 9. Ndayisenga Ezechiel na bagenzi we 5 bari kumwe baratashe bava aho ku mugwa mukuru wa komine Nyabitsinda berekeza mu mihana yabo. Aho bari ku makinga yabo, mu mihana yabo niho nyine berekeje. Aho bari ku makinga yabo basanzwe bagendera ko bita 4G. Bashitse ahitwa mu Mburamazi, niho babona imodoka dubu kabine ifise ibiyo bitabona irabura, ifise plaque C051IT. Iyo modoka yari ihagaze ku ruhande rw'ibarabara, irimwo abapolisi 6 bose bambaye umwambaro w'igipolisi c'u Burundi. Inyankamugayo Ndayisenga Ezechiel na bagenzi we bagumye banyonga amakinga yabo bagenda. Ya modoka yaciye ibakurikira ibaja inyuma, ica irabarenga gato irabadubura. Hari umuntu atashoboye kumenyekana yari indani mu modoka, yaciye avuga ngo wa Ezechiel fata n'uwo nyine. Abapolisi baciye basimbira kuri Ezechiel bamwuriza muri ya modoka, baca bafata na rya kinga ryiwe ariko agenderako naryo nyine barishira muri ya modoka baca baragenda. Ariko inyuma y'iminota mike ya modoka yaciye ikata igaruka yiruka, ica ihagarika bamwe bari kumwe na Ezechiel babategeka gutanga amatelefoni yabo. Abapolisi baciye bagenda batwaye izo telefoni zabo. Kumburengira abapolisi bafashe Ezechiel bashaka ko abo bagenzi biwe batomutabariza, ntawe uzi neza impamvu. Mu makuru twatohoje, iyo modoka yaciye iva ngaho yiruka cane yerekeza mu mugwa mukuru w'intara ya Ruyigi.
aho ntiyigeze ihagarara, yabandanije yerekeza ibarabara rija mu ntara ya Gitega. Ndayisenga Ezechiel arubatse, afise abana babiri, avugwa nk'umuntu yitanga cane, akerebutse mu bikorwa by'umugambwe SNL uyobowe n'umushingamateka Agathon Rwasa. Gushika ubu ntawuzi irengero ry'iyo nyankamugayo Ndayisenga Ezechiel. Telefone yiwe irazimije, haba mu mugambwe aturukamwo canke mu muryango wiwe ntawuzi icatumye afatwa, keretse ko bikeka guhorwa ivyumviro vyiwe vya politike kuko ata matati yari arafitaniye n'abantu aho abaye. Inshuti ababanyi ba Ndayisenga Ezechiel basaba kubwirwa iyo uwabo yatwawe kuko bafise ubwoba ku mutekano wiwe. Hakaba n'amakuru avuga ko yaba yamaze kwicwa byihuse, aho benshi bemeza ko ibiriko biraba mu gihugu c'u Burundi biteye ubwoba kuko inyankamugayo ziriko zirafatwa zigahita zicwa ako kanya. Tuvuye kuri ayo makuru ariko urayabana n'abariko baranyuruzwa, amakuru yacu tabananize ko ino nkuru nanone ibabaje kandi iteye agahinda iri kuvugwa mu ntara ya Cankuzo, komini Gisagara. Baramukubise bagirwa ko bamutemagura, Imana irakinga. Abanyagihugu basaba ko abamuhohoteye bahanwa. Uwo yahohotewe ni Ndaruhiye Nestor, umunywanyi w'umugambwe SNL aba ku gacimbiri Rusigabaganzi, umutumba Bumba, zone Camanzi. Byose byabaye hirya y'ejo ku igenekerezo rya 18 ukwezi kwa gatanu 2024 mu masaha y'ijoro. Imbonerakure zitatu Ciza Innocent arongoye imbonerakure kuri ako gacimbiri, Hakizimana Seif asanzwe ari icegera c'urongoye umugambwe CFD kuri ako gacimbiri, n'iyindi yitwa Miburo Gervasi zaragiye kumuhana w'uwo munyagihugu Nestor. Bose bari bitwaje ibimito, ibipanga n'ibikoni mu ntoki. Bashitse babaza Nestor ku biyoba ibyiwe yari yagurishije uwo munsi nyine kwa gatandatu ku igenekerezo rya 18 ukwezi kwa gatanu 2024. Bamubashije igiciro iyo yabigurishijeko, nawe yarabishuye ko yabigurishije ibihumbi 5 ku kiro kimwe. Atakindi aravuga, za mbonerakure zaciye zimwaduka ziramukubita bya bikoni, zica zigirwa ko zimutemagura ku ntoki na bya bipanga zari zitwaje. Nestor yarakomye induru nyinshi, abanyagihugu baraza gutabara ibara ritaragwa, baca batesha za mbonerakure bakubandanya gutemagura uwo munyagihugu. Baciye banyarukana uwo munyagihugu kwa muganga aho ariko avurirwa. Izo mbonerakure zamuhohoteye ziracidegembya. Abanyagihugu basaba ko izo mbonerakure zofatwa zigahanwa, zongere zivuge uwo munyagihugu ubona ko azoshatse ku mwaka ubuzima, Imana irakinga nyine zimuvuze kugira ngo yongere agire amagara mazima, kandi babahane by'akarorero kugira ngo ibi bintu bihagarare biriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi. Twari twababwiye ko hari amakuru ababaje kandi ateye ubwoba adahumuriza, ariko uvuga ko hari umutegetsi waba wishwe. Amakuru adushikira ava mu nzego z'umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi aremeza ko umutegetsi ukomeye cane kandi warusumambike wa Perezida Evariste Ndayishimiye yaba yamaze kwicwa, ariko andi makuru akemeza ko umutegetsi wishwe yaba yishwe na bagenzi bakomoka muri CNDD-FDD ariko bari ku ruhande rw'abarwanya Perezida Evariste Ndayishimiye, harimwo n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo. Ayo makuru akavuga ko uwo wegereye Perezida Evariste Ndayishimiye yishwe yarafise amabanga menshi cane yarazi, kandi benshi bakanavuga ko ari wahanuraga Perezida Evariste Ndayishimiye, ariko inzego z'umutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi zaduhaye amakuru zikaba zitashimye kudutangariza ayo mazina, ariko tukaba tukiriko turatohoza kugira ngo tumenye umutegetsi yishwe. Ariko hakaba n'amakuru avuga ko umutegetsi yishwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, ariko akaba ari amakuru tukibandanya gutohoza. Nituza kumenya bishasha ku biriko biravugwa kuri uwo mutegetsi yaba yamaze kwakwa ubuzima, turaza kubashikiriza amakuru yacu. Hanyuma uwecu ubusabwa nta kindi ni ugupyonda kuri sabone kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.